hari ingorane abana zibashika ugasanga abavyeyi ntibabimenya kubera umwana kujya kuntu wamubwiye navugiye hejuru ntavyo akubwira. Ubu il y a des violences sexuelles qui se font dans les foyers. Ubu waje gusenga umukozi wawe n'umwana basigaye muhira. Umwana mutoya usanga abana de 6 ans baba violé continuer bikagira ama impact psychologique, bagira des maladies. Très récemment twarakiriye umwana wa 11 ans qui est enceinte afise imbanyi yatewe n'umukozi muhira. Kandi urumva ushaka ko si rya mbere byari bibaye mugabo kubera yuko atari bwagere mu gihe ashobora gusama ntiyashoboye gutwara inda. Rero kubera yuko atamenyereye kuvugira hejuru niyo bimubayeko ntashobora kubivuga, ugasanga abana bagendana ibikomere. Hariho navuga amaseanse twagira d'écoute yo kumviriza ibibazo abakobwa bahura navyo, hariho abagupartage ama experience bahurira n'ibibazo nk'ivyo, ugasanga bibera mu miryango. Mugabo akavuga ati barantera ubwoba, akambwira ati ntuvuge kubera bamuteye ubwoba kuva kera ntiyabivuze. Soit ugasanga yagize le VIH, abandi batwaye inda, abandi psychologiquement affecté, aravuga ati jewe vraiment abantu ndabana ntiyumva atari fier n'ubuzima kubera akiri muto cane yashikiwe n'ibintu vy'ingorane.